mu byo ukora byose ukurikire Yesu, wumire kuri Yesu, ugumize amaso kuri Yesu. Icyo bivuga ni iki? Ukura amaso ku bintu uyashire ku isoko y'ako kazi, isoko y'ico kibanza urimo, isoko y'umuryango wawe, isoko yo gutera imbere kwawe. Imana iguheza. Twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 11. Luka igice ca 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 11 handitswe ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'i Genezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemo boza insenga. Ahanditse ngo insenga abo ku kiyaga bazita imikwabo. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusanga bwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga bari Simoni ati gira mwidamba, muterere insenga zanyu murobe. Simoni amwishura aterega mwigisha, twakeshe ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize babona baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yombi, agomba kudobera. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati vaho ndi mugenzi, kuko ndi umunyavyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanyije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntaco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga vyose baramukurikira. Mukundwa uriko uradukurikira muri iki gihe c'impemburo n'abadukurikira ari benshi, nkundira ndakware nti subira utere urusenga. Imana ishimwe cyane. Subira utere urusenga. Ngomba ndakuremeshe nkuko nigeze kwivuga, uraronkera aho wigeze kuburira, uraronkera aho nyene wari waburiye. Imana ishimwe cyane. Ni wakora ico Petero yakoze, uraronka ico Petero yaronse. Uyu kugira ngo aronke yemeye c'umwama mubariye. Bari bamenyereye kuroba mwijoro, kuko abahinga mu kuroba ntibaroba ku murango, baroba mwijoro. Rero nticari igihe cyo guterera urusenga, nticari igihe cyo kuroba, ariko yarabikoze kuko yumviye ijambo ry'umwami. Yavuze ati mu bisanzwe ntibikunda, nagerageje, twaragerageje, ubumenyi bwacu usaho bwagaruke, ariko kubw'ijambo ryawe Imana ishimwe cyane. Kubw'iri ijambo nawe usubire utere urusenga. Imana ikuremeshe, wizere ico umwami avuze, wemere. Kuko mu Baroma igice ca 10 umurongo wa 17 haravuga ngo kuko ukwemera kuzanwa n'ukumva ijambo rya Kristo. Iki twita kwizera n'ukwemera. Haleluya. Igituma abasirikare bonka intsinzi nuko bigishijwe kwemera ico ababatwara babariye. Ntibarinda kubaza ibintu birebire, baritera mu muriro bakagenda, baritera mu mabombe bakagenda, kuko bizeye ko wabatumye ari ukwizigirwa. Yateguye ibikoresho byose, leta yabatumye ibishoboye. Nawe urafise ijambo ry'Imana, urafise ubwami bw'Imana bugushigikiye, urafise Imana yaguhamagaye. Iki kuba ari ugikore, usubire utere urusenga. Sinabone ngo ugende gukora ibintu bibi, ugende gukora ibintu utajanye n'ubugombe bw'Imana, utajanye n'umuco mwiza w'abana b'Imana. Oyaye, ndiko ndakora ibintu Imana ikurongoye gukora, ibintu wumva wemejwe n'ijambo ry'Imana. Umuntu yemezwa n'ijambo ry'Imana n'umuntu abanza kwemera Yesu kwinjira mu bwato bwiwe. Ubu yaremeye Yesu yinjira mu bwato bwiwe, n'umuntu yakijijwe, n'umuntu arongorwa n'Imana. Imana iguhezagire cyane. Ngo bikoze
baroba ifi nyinshi cyane. Ikindi yamubariye, ntiyamubariye guterera urusenga gusa, yamubariye ngo kwinjira mu idamba, kwinjira muri profondeur, kwinjira haruta handi. Haleluya. Namba aho ugerageza hejuru ikanga, egera imbere gatonyi, tera iyindi ntambwe isumbye ya mbere. Namba warafashije abantu bakakugwanya akagira iki, ongereza. Ntihagire ikintu gituma wugara umutima wawe ngo gufasha abantu ntaco bimaze, ngo umuryango warampemukiye n'ibindi. Oyaye, subira utere intambwe. Ndazi ico ndiko ndavuga, Imana niyo kwizigirwa, no kubikora izobikora. Bibiliya iratubwira ngo Petero amenya ko ari umunyavyaha. Ndasenga ngo muri ibi byose ubone ubwiza bw'Imana, iciza Imana igukore kikuviremo guhinduka, kwihana, kugendera mu bugorotsi bwayo. Ikindi yakoze ngo yasize byose aramukurikira. Sindiko ndakora ngo ucureka akazi ariko urakora, ariko ndavuze ngo mu byo ukora byose ukurikire Yesu, wumire kuri Yesu, ugumize amaso kuri Yesu. Ico bivuga niki? Ukura amaso ku bintu uyashire ku isoko, isoko yako kazi, isoko y'ico kibanza urimo, isoko y'umuryango wawe, isoko yo gutera imbere kwawe. Imana iguhezagire. Subira utere urusenga, uhoraho abane nawe. Urakoze kudutega yombi, urakoze gukora ico Imana ikwariye no gutera imbere. Uragahezagirwa n'umwami wawe, umwami wacu. Amen kandi amen.